cyane. Dieng ariko byase Dieng ejo yatanguye atsinda nk'amanota 9-3. Clark Iyi match no munsi ni ya Clark kabisa. dushime Clark arakina muri ekipe ya Mureze Bwana. Niyo mpamvu nyinibaza ko ari super motive cyane. Niyo mpamvu nibaza ko aba ari super motive cyane. cyane rwose ekipe Clark match ni guhiwe Nababwiye Blaise ku bantu bariko bararaba match uno munsi batamenyereye vya basket, umwe mu bakinyi uri kucungira hafi witwa Dieng. Umwaka wezere akaba yarafashije umugwi wa Dinamo cyane. bakanyine mu nkino za BAL. Ego. Mvuga umwaka kuko tuba dutanguye sezo yindi. Nk'uko mu makinyi no mwaka champion Elite yitozo cyane rwose nyizina rikomeye cyane muri no champion yacu. Kuko ari kumwe na Dinamo mu mugwi no cyagje cyane ma BAL South Africa. Yes, mubivuze neza navuga ko ni no mukinyi Dieng asanzwe afise ubwene bw'ubushaka kuri na bubiri wanashaka afise ekipe ya Sudani y'Epfo akaba akina na ekipe nationale nyene ya Sudani y'Epfo akaba kandi afise n'ubwene bw'ubwo muri Amerika akaba ari umukinyi umwe mu bakinyi beza baciye mwabivuze mu gwa Dinamo muri no higanwa za bare akaba kandi yaraciye no muri zino nkino za Road to Bar Elite 16 aho yaciye mu migwi za Pazi acha agikurangiza sezo muri bare akiniye ekipe ya Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo hano uvuga ko yari kumwe yari muri Cape Town Tigers muri bare mu gihugu cy'u Rwanda kumwe n'uyu mukinyene wa urunani Sibanyoni bari kubona Sibanyoni muri Cape Town Tigers muri Cape Town Tigers rero bako ari umukinyi umwe mu bakinyi beza bameze neza bako nuko umugabane wa Afrika bafise bakina basket nk'umweriye akongera kandi akanatungana umupira ko gweza muri kano kanya murabona ko ni Dieng akagerageza uburyo bwose bwo gushobora kuba yo kwigenza neza haba ku mashuti haba no gupenetra n'umwe mu bakinyi beza kabisa tworabira hasi uko yarabivuze muri kano kanya akaba rero ari Dollars kumugwi wa Jim Kana tunayibutsa ko kandi Dieng afise imyaka 22 akaba yavutse ikenekezo rya 28 ukwezi k'umunani 2000 akapima imetero imwe na santimetero 92 urumva ko ari umwe mu bakinyi beza umugabane wa Afrika afise kandi uravye ku rukino ashobora kuba afise amanota 12 n'ibice bitatu ndavuga buri match akafita kandi n'amaribana ashaka kuri 4 n'ibice bitatu ku rukino umva ko ari umwe mu bakinyi bateye ubwoba muri basketball wanashaka umugabane wa Afrika ko yaciye mu nkino yaba bare yaba hehe ni imigwi myinshi irashobora kuba inamwikorako watoto bavuga rero no Dieng nimero zitandatu ku mugwi urunani mezeze yakinira umugwi wa Dinamo bayo aje gukina inkino za nyuma za BAL mu gihugu cy'u Rwanda akina umugwi wa Cape Town Tigers ya muri South Africa akaba yibereye hano kuri Departement de Sport. Urabona nkuko bivugana ko ekipe ya urunani ifise abakinyi banakomakome kandi baciye no mu migwi itandukanye nka Landry muturabizi ko yagiye mu gihugu cy'u Buganda neza akinira ekipe ya City Orleans kandi yakunda kuba MVP imyaka itari mike mu gihugu cy'u Buganda agaruka mu gihugu cy'u Burundi mu minsi yeze naho yari yatijijwe muno mugwi nuvuga wa Pazi yagiye muri Pazi yaraciye muri Pazi umugwi ntasha kubana yako kandi tubiko ko yaciye no mu gihugu ca Congo akari yatizwa ariko nabo ba Clark nyene yari muri Abeke imenyezwa no mumenyereza Christian Gatabazi yaciye mu gitandukanye asangwe n'umurundi bako ari mu bari bamwe bakomeye cyane Mea Shuti birase Dinamo Nyandwi Pascal dushima ariko
ariko kandi tunabona izo ko niruna niyugaye irugaye cyane ariko kandi ino ekipe ya Jimukana ni ekipe by'ukuri buri mwaka yama izana itara zitandukanye. Mwamwe murabivuga muvuga uno mukinyi Dudu yaciye mu wa Young Eagles ari mu bakinyi nawe nyene meze neza ashobora kuba yo na shuti za 3 canke iki ashobora gupenetra aba bumburi uno mukinyi yaciye muno mugwi wa Dinamo aca mu mugwi itandukanye aca ndabona no mugwi kandi Trezor nawe twabonye mu mugwi hariya mu ntara ya Gitega. Ni ekipe vy'ukuri na tutibagiye kandi na Didi yaciye mu gweza New Star araca muri ekipe ya Rezipo numwe mu bapivo banapima ni metero nyinshi cyane. urakoze cyane rwose rero akaba ari Landry penetration Brian Kavako yamaze kwinjira mu kibuga nimero 7 ku mugwi w'urunani. mu bakinyi rero ubona ko bagize intango nziza zino match ni Landry hamwe na Clark na Dieng. Dieng si cyane Dieng buriya Oye, ni- paraporo yejo paraporo muga Dieng yamari Dieng bien sûr mugabo nawe turacarindiriye ibirenze ibi turacarindiriye ibirenze bigato akora ikarita rero amakamera rero barafana b'urunani hariya baratanga abafana b'urunani yako hari yabo baniyorganiza neza bariko barababona abafana b'urunani hariya urabona hariya ahantu baba bicaye bisa iruhande rwabo iriya ni kote yabo iriya ni kote yabo ni korale y'imisa ya saa yine ku runani ariko havuyemo umwe muri bo ariko abandi babandanya akazi nubwo baje bavuyemo ntibisigura ko ari harimo Chari nawe kuno mwanya tukiri mu Burundi tunamwe musana ushobora gusanga Chari na Kirino oya narino Chari Kinyoni ubu rero abandi barahari ndabona hari aba François ariko barahombye umuntu yitwa Tambo kuko aravuga izina ijwi ntirisohoka oya Tambo ko dashobora kuja hariya nashobora kuja mu bafana bose wewe n'umuntu wewe ni mu ambasaderi wa akorera wo kuzunguruka niwe kabona ibyo koseti ari imbere yacu ngako makamera ako rero ari karta ya kabiri urunani rwamaze kuduga Ive urunani rwamaze kuja imbere ya Ntutsi no muri Delance Frank mugwi wa urunani akabari Ndikumana Landry yahiriwe na zino lance sinibaza ko ari nimwe arahusha nazarahusha nta nimwe arahusha nukani na match ya mbere tumenyesha abantu yuko kuri Buja TV n'ibindi biganiro bihari hano muri ko muri umupira mu gatondo hazinduka umwanya w'ireresi inyuma y'ireresi araza ariko gasobanura yego ko Nyuma yaho, bakabiki barazi ko akaziki barahari atakimwe yagiriza ikiganiro cyitwa Fresh Music harakurikira kandi ikiganiro cyitwa Explosive cy'umuziki explosive ikiganiro kiva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 12 bavuga amakuru y'abaririmbyi ariko bakaba bafise n'abatumire buri munsi y'abaririmbyi batandukanye n'abandi bantu abaririmbyi gusa abandi bantu bose bashobora kuba bakora ibintu bikurikiranirwa hafi n'abantu benshi ariko bitari nkino kuko umwanya w'isaha 2 z'ijoro niyo haba haramukiye ikiganiro cy'inkino cyitwa inkino extra kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu uretse ko muri no minsi Blaze ku bwa Ero abantu tuba twitayeho inkino cyane ico kiganiro nticibagiye muga kirahari rero akaba ariko bizogenda byongerwa ko ubundi abantu nibumve ngo nivyo byonyene umwanya ni mwinshi kuko bambe nimbonesha kure ikora amasaha 28 ko 28 umwanya rero w'ibiganiro bitandukanye urahari bizogenda byongerwa ko nejo buzoca mubona ikindi kiganiro byinshi mu buryo bwinshi mushobora gushima. urakoze cyane rwose rero akaba ari Tamol kubona ko mugwi waje mukana sabe kugira ngo bose baba bari kumwe n'abakoci babo bagerageza kumviriza bimwe n'ibindi bubaha ku impanuro
abahagarikizi nabo nyene hariya baba biteguye kugira ngo baze kugaruka ibintu bimeze neza cyane. N'urukino rubandanya hagati ya Gymkhana n'Urunani, urukino rugira gatatu kuri uno munsi, maze ko hatanguye Kerne na New Star. Blaze kera wumvise ngo Kerne na New Star yabara imwe mu mafishe akomeye y'igihugu, ariko siko bikimeze. Yes, ntibikimeze uko cyane. Mukanya heza urukino rwa Tigers na Dinamo yatsinze Convenka. Ubu hariko harakina umugwi wa Gymkhana hamwe n'umugwi w'Urunani. Urukino rwa nyuma rw'umunsi azoba ari hagati ya Lezipo na Remesha. zo gutangura igihe cy'isaha 9. Igihe cy'isaha 9. Icyo nakunze rero muri ano mahiganwa Blaze, tunararikira bano bantu, inkino zirubahiriza amasaha, inkino ziragerageza kubahiriza amasaha cyane. Inkino ziragerageza kubahiriza amasaha. Urukino rwa mbere igihe cy'isaha 3, rwa kabiri igihe cy'isaha 5, urwa gatatu igihe cy'isaha 7, saa 9 urukino rwa nyuma ruba rutanguye. Hanyuma ibintu bigaca bibandanya neza cyane cyane. Rero akaba ari ni umupira ku mugwi wa Urunani, amaze kwinjira abitwa Brian Kavakure hamwe na Ngenzahayo Mariki ku mugwi Urunani. Ikwiye vola Landry yari wenyine muri yari wenyine muri munsi ano witwa Landry Ndikumana atsinze pane y'imoroye. Ni Landry izi yageze ahantu nk'aha yakunda kuhatsinda mu gihe akaba atawundi mukinnyi ashobora kuba yanahagiye. None Landry urabona ko ariko aragerageza kuba yanigenza neza. Umwanya muto twavuze ko yaciye muri no mugwi wa Ami Bek wo mu gihugu cya Uganda ko cya Congo. Urabona ko Landry n'abandi ba Brian ko baravuga uko babiri kose, ubona ko ni ekipe yagerageje uburyo bwose bushobora kuba iduga, naho byagerageje ubundi buryo. Ikipe ya Gymkhana ikaza kubikira batanga gutsinda amata menshi, yaba amashuti yaba kwinjira bagapenetra. Ubona ko uko biri kose ubona ko ari urukino rukomeye cyane. Benshi bavuga ati ejo hari byameze uku Dienge, ubona ko nawe ariko arigenda neza. Abanyarwanda batanguye kubyuka ku majana n'amashuti. Ntibatanguye ahubwo batanguye kwenurira, barakwenda kwenurira Gymkhana kuko amaze kuri 17 yonyene. Ariko Blaze araga kugira effective agutse navyo ni byiza cyane rwose. Rero kabari kuri Gymkhana kugira effective yagutse kuri Gymkhana akaba hinjiye witwa Aman, nabisa n'umupira witwa Aman bamubona afise umupira nimero 9 ara muri Dinamo kari dépassé kwari ko sakoreye Gymkhana kwari deux lancers francs. Kugira effective yagutse nivyo niko ndavuga ni byiza cyane. Raba nka Maliki apora azanye n'amanota amaze gushiramwe kuva yinjiye mu kanya, kandi bari kwagira rotation. Ubona ko ari ibintu biri interesa cyane ku ruhande rw'Urunani. Akaba ari deux lancers ku wa Gymkhana, akaba ari Nyandwi. Piruciye ku bana rw'inyuma. Encore ku mugwi wa Gymkhana Nyandwi. Indi la Viance Brian, voilà Brian Kavakure. Brian Kavakure mu bantu bakuru muri ekipe y'Urunani, ari na kapiteni wayo. Yanovuga ko ni Brian akomeye cyane, asangwa akina keshi poste nk'umumenere. Atkunda ko tubona ko umukinyi umwe mu bakinyi beza ekipe y'Urunani yagiye kwikiraronka ko numwe no muri ekipe nationale y'u Burundi badasiba, haba kandi mu mahiganwa ya bare iyo ekipe yabo y'Urunani yasohotse. Nuno mukinyi atabura haba no mu kibuga. Benshi baranamwibuka mu minsi heze yaza kurangiza ibintu byamaze kuba
binahera canke habura amanota nkangahe nk'abiri ugasanga Brian agiye kuba yifatira ibintu mu maboko agashobora kugatsinda. Rero bavuga ko ni Brian kuva yaninjiye muri rukino biboneka ko ariko arigenza neza ari kumwe n'abo bakinyi ba Jonathan baba Dieng aho turavuga mu mwanya uheze tutibagiye na ba Malik na Landry uko biba ni equipe ifise squad imeze neza cyane. Akari Nyandwi shot de confiance. L'équipe est à ce wa voilà Maliki manota tatu kumugwiwa urunani ngezayo Maliki rero kumwe ku runani ho none kumwe ngo akautomatisme karimo haba kudefanda ndetse no kufansa. Ni urunani ko ragerageza haba nyene kuri offensive cyangwa kuri defensive ubona ko bakomeye cyane aho ubona ko bashobora kuba banagira defense cyane kugira ngo umukinyi equipe ya Jimukana ntishobore kuba yinjira muri no zone yabo. Ni equipe bako automatisme yamaze kwikiraza kandi ko n'abakinyi bashasha bazanye muri ko bariko baragerageza kuba banamenyerana cyane uravye kugerageza kandi abakinyi basanga bafise aba Mariki ba Meya n'abandi batandukanye. Ubundi abakinyi benshi bamaze imisi ko barakorana n'amantrainement ndavuga ku kibuga cabo cyo mwijabe basanzwe imisi ko barakora ni automatisme ku bitandukanye kuri no equipe y'urunani. Pero ko bigiye hanze akaba twere kwitwa Elvis Tazira Gafisi ko bwi urunani umwe mu bantu bakoreye muri equipe y'urunani abakozi ntiyayikuriye mwe gusa no legende no mu bakinyi ugiye kuvuga mbere ngira ngo mu bakinyi bibi byose ibihe byose ntabwo ugiye kure mu bakinyi bibihe byose twororokanijemwe nka batanu nibaza yuko Elvis yozamo. Elvis Kasisi aragurutse ku mugurunani nk'umumenyereza ariko kora kazaro kandi ku ruhande rw'umugwaje mu kana kawitwa Frazima Arsene nawe munamubona akaba ahagaze akora umukoci umugwi wa Jimkana akaba atakaje umupira ku mugwi wa Jimkana nimero 14 akawitwa Monza Jonathan. Umwe rero mu bakinyi bukuzorabira hagufi cyane kuri tema y'akataraboneka yabaye ku ruhande rw'urunani Blaze ni Sibanyoni nuriya yinjiye Simusi weje twarabonye ko nawe nyene ari umukinyi bizosaba kwa adaptation gato niwe uyo voilà ariko ni umwe mu bakinyi bakomeye cyane muri no VBL bukurabira hagufi kabisa kuko yahora kina muri Cape Town Tigers yahora kina muri South Africa ni n'umusifri tunakora ikipe ya Cape Town Tigers kise mu nkino za nyuma za bal sabere Kigali ikanashika kure Sibanyoni rero ejo byaramugoye abantu bose baravuga ati si niveau voilà 3 points Derville kumugwi wa Jimkana si niveau ahubwo ni adaptation ntabwo araza kuri niveau yiwe ngo ashobora kutwigaragariza neza ariko abantu bazote baba mu découvrir DJ bagifisa amadeshe menshi urumva hahinduka byinshi iyo klima irahinduka ikibuga ino arena yacu nibaza ko ataho yigeze ayibonera paraporo y'ibibuga na jewenzi biri hari iwabo Sibanyoni niho Sibanyoni sasa nazi iyo ni ikipe yahuramo ya Cape Town Tigers serukira igisagara nabayemwo cha Cape Town nka kinywera amazi nka kirifungurwa turamutse bari hari ariko turaba akayaga kaho nkagahema kari kosa bakoreye hari muri récupération kari kosa kuri mugwa Jimkana na kumuguru wa Jimkana ni doa cyane lateral
iyo turabyavuza ariko akaba ari remplacement ku muguru nani Clark Dushime kase mu kibuga ibenda Landrindi Kumana Landrindi ninje ariko yinjiye witwa Clark Dushime bagiye kwinjira mu kibuga Didier arasohotse ku muguru nani ariko mugwa Jimukana asohoka kwinjira nimero 18 ku muguru wa Jimukana witwa Gira neza Derville. Récupération Maliki, c'est Bagnoni. Voilà man. uyu mukinnyi rero si Banyoni wewe nta nindwi amaze ashitse Washisa miliyoni bije. yashitse mu ntango mu ndwi ino ndwi turiko turamarira niyo ndwi ishikiye Yaje kwinjira mu tabere ku mugwaje mukana ko yitwa Aman. Nawe yahora mu wa Dinamo. Sasa avuka mu ntara ya Ngozi. Izo depose nziza cyane gose. turamutse abanyengozi bose bariko barakurikira zino nkino za VBN Yezayo Maliki Sebanyoni Sebanyoni urabona uburyo batanguye raba kuri bande tushe Blaise umwe mu bantu bashiramwe amanota bose bagacakoma amashiba donc amashi asobanuye kumushigikira kumwankuraja kumutera intege ntibimuje mu mutwe ko intango ziwe ziriko ziragorana cyane ni caractère dukunda kubona mu ma equipe akomeye aho umukinyi bashobora kuza sinzi ko wari ubibona aho bashobora kuza bakamushigikira mu bintu bitandukanye bamwavantaja nyimba ari kumufavoriza uriko rarankuru nawe batangwa kuza baramuha imipira myinshi kugira ngo bamugwiriza amarattrapage donc baragomba ko vuba bishoboka aza akagira ubundi turuwa izi point ni gake wumva abantu benshi bazikomera amashi mugabo Sebanyoni ashizemwe amanota yiwe ya mbere abantu bose bakoma amashi kugira ngo bamwankuraje cyane
kugira ngo bamwereke bati nuko nyene biriko biraza bizotuma bize n'ubundi. Akaba rero ari tayari rero akaba ari deuxième kata premier miti kabirangiye urunani iveru imbere ya amanota 41 kuri 30 na ka difference gasa n'agafaditse na difference gafaditse. Turabona abafana hariya yaba tribune tribune yo hepfo gato, urabona ko abantu bavuze bati reka twigorore gato hanyuma duhave tugaruka. Eka no muri VIP urabona ko abantu bagerageza kuraba ngo duhaguruke tugorore imitsi duhave tugaruka mu gice cya kabiri cy'umukino. Ni premier mitatu kuri urunani bari imbere y'umugwi wa Jimukana atanga itsinda amanota menshi ariko biranka ku mpande zose kuri bo. Twiteze rero yuko deuxième mita ari biza guhinduka ngira kumbure kuri bo ku mpande zose ariko tushobora ariko akaba gatonya ko tuje mu deuxième mita umwanya ino karta igomba irangire. Voilà premier mita kabirangiye bari basigaje amasegonda make badutunga bo twari tubwiye yuko igice ca mbere cari basigaye amasegonda make gusa yo biroroshe cyane ku ruhande rw'urunani, ariko ni ekipe umuntu ashobora kuvuga guha credit iyi ekipe ya Jimkana. Wari kurabimbwira uti ni ekipe irimwo abakinyi benshi batahuze baronka umwanya mu maklube bahoramwo bakiri bato irera ni club irera abakinyi ikagerageza gukuza abifise ariko kandi ikagenda ivanga n'abo bandi bagiye batoraguye mu migwi bataronka akanya. Rero ni Jimkana ku gice cyabo cya mbere ntawuvuga ngo boroshe cyane, oya peut-être urunani nyene n'urunani ariko ntabwo bigeze boroha Blaze. Nuko rero Clovis Miweza wo gice cya mbere cy'urukino ku mpande zose ko match agiye agenda. Murakoze cyane Blaze, ndavuga ko ni igice cya mbere kirangiye hagati y'ino migwi ibiri nyene, ndavuga kipe y'urunani n'ino ekipe ya Tigers ivana ko ya Jimukana. Novuga ko rwa rukino rumeze neza rubereye ijisho wanashaka ku mpande zose, ubona ko igice cya mbere kirangiye kipe ya urunani ifite amanota 41 n'amanota 30 ku ruhande rwa Jimukana. Urumva ko ni ekipe yubatse cyane. Turavye rero ku ruhande rwa ino kipe y'urunani no twavuga ko twabonye ko ikintu cyiswe automatisme nkuko wariko bivuga bagifise cyane, kuko abakinyi babo naho bamwe na bamwe umengo ntibaramenyera, nkavuga bano bakinyi nkaba Sibanyoni ubona ko atariko barigenza neza, ariko abandi bakinyi bariko baragerageza gukina neza cyane. Turavuga Dienge, aba Meya n'abandi novuga batandukanye. Muri rusange novuga ko ni igice cyari kimeze neza ku mpande zitandukanye, aho twavuga ko ari ibintu bimeze neza cyane. Nuko rero akaba rero aruko bigenze premier mita ku mpande zose. Akaba rero twiteze igice cya kabiri cy'urukino kigiye kubahuza ku mpande zose, haba ku mugwi w'urunani no ku mugwi wa Jimkana. Turi kumwe rero n'umufana w'urunani ari hano kuri kino kibuga, ngira kumbe nawe ndetse ko mu mwanya mutonya, reka abanze atwidondore. Mwana nkutuza kajwi gatonya kubana Sarayi. Nitwa Auguste Bizoza. Auguste meze neza? Yego meze neza. Cyangwa cy'urukino ikipe ya Urunani igiye gutangura zino nkino za VBL Elite 8. Urabona ko myubatse gute ko bakwita mu gera kogwa ubijishiye na nk'umufana? Ikipe y'Urunani nko kubizi ni ikipe ikomeye cyane. Ni ikipe yubatse ku mpande zose, nk'ubwo abakinyi bamwe bataramenyera, ariko urabona yuko abakinyi ntibaramenyera itere yacu. Benshi bahora bakinira kuri tere yugaye, ariko kubugira umenyerera izuba n'akantu ni ibintu bigoye.
urabona yuko abasanzwe bahasanzwe nibo bariko barigaragaza muri zino match twizere yuko n'amarukuri yacu azomenyera agaheza bakatwereka match nziza cyane nubwo bariko batwereka nziza bazotwereka vyiza bisumba ku munsi w'ejo mwari mwitabiriye match muri benshi nk'abafana mwari mwasidukanye niyo mutsinda ikipe ya Rezipo yatangwa ibasumagiza ariko muza kwitsinda ukanyuma no munsi muri zigiye inzinzi ntitwarira kuyizigira kuko no turi imbere ikipe yacu ikina neza na Jimukana ikina neza ariko nkuko twama twizera runani rwamara runani ruteza gutsinda uyu munsi nk'abafana uno mwaka murabona ko ikipe yanyagaze gute ikipe yacu ihagaze neza murazi yuko hari n'abakinyi batarashika barokrise bamaze gushika turazi yuko ata ikipe nimwe ishobora kudutsinda ngaho Bujumbura mwiteguye gute nk'abafana uno mwaka mu buryo bw'imifanire asha twiteguye yuko dushobora gufana asample gusa dutange ibyacu byose kugira ngo ikipe yacu tuyifane yongere itsinde kandi izogerageza kutunezereza kuko natwe twizeye kunezerwa kandi n'ubu turiko turitanga uko dushoboye nk'abafana mu kugura ibikoresho byo gufana mu gukoresha impuzu z'abafana ibyo ari byo byose bishobora kugenga umufana kugira ashobore kumererwa neza natwe twizeye ko bizogenda neza mu mwaka kandi turabona ambiance muri ko muratanga bijya bintu mu bitegura ryari mutegura ariko wakangana imisi yose iyo bahejeje ama-entraînement abakinyi abafana basanzwe bari ngaha mu gisagara cya Bujumbura turaja hamwe kugira ngo dushobore gutegura tuvugane ukuntu tuzokora imifanire yacu twongere ducikire ekipe mu kuririmba indirimbo abafise impano zitandukanye mu kuririmba mu kwitabira mu kwamashi mu kuvuza ingoma kuko buri wese afise role yiwe mu bafana b'urunani kandi uhora ubibona nawe yuko urunani ari ekipe ifise fan base ikomeye ina sumbya n'izindi novuga mu kwitunganya misi yose twama dukora cyoshoboye kugira ikipe ishobore gutsinda ari no turavyizeye mweje ukina ino match weekend itangura ni match muzokina ikipe ya Dinamo nta bwoba yuko no munsi murengane by'ino munsi ku muntu utangura na mutazohava nta kintu na kimwe cy'ubwoba umufana yigeragira aje ku kibuga naho ekipe yoba muhamubona nawe abafana ekipe ntonto nketwe twebwe dufana ekipe ikomeye twizigiye nta n'umwe yashaka kugira ubwoba kuri ekipe ya Dinamo kubera si ekipe dukinye rimwe twarayitsinze igihe kinini ikadutsinda na turiteguye ku mwaka dushaka kuyitsinda kugira ngo dushobore gutwara championnat twongere dutsinde na playoff dusohoke duserukira igihugu match ishabananya kuno munsi muntu itangura bafise match ikomeye cyane rwose murasaba iki abafana b'urunani barana ni Bujumbura mu gihugu cyose bariko rakuraba kuri makuru Buja TV turi kibiraho kuri Buja TV n'abari hanze y'u Burundi kugira ngo bazosidukane niyo nka kwa gatandatu muntu itangura Ego abafana bacu bari ngaha mu gisagara cya Bujumbura n'abari ruguru tubasaba yuko bosubira bagasidukana niyo nka sivyo tubabwiriza uko urunani ruri ku mitima yabo urunani bakora icyo bashoboye kugira bashobore gushika ku kibuga bayishikire ekipe nta kintu na kimwe badakora kugira ngo ekipe baze bashike ngaha ku kibuga muhora mubibona imisi yose yuko baza gutera intege ekipe kandi nayo igabaha byiza turabasaba yuko nuko uwo munsi boza nkuko baje n'uwo munsi bongereze arababuza akanya bari ku manza zitandukanye ariko twizeye yuko bazoba twasidukanye niyo nkuko tubigira twe twama turi ngaha imisi yose nituza ngo kuri match ngo ni Dinamo cyangwa ni yari yose yego nuko rero reka rero dusubire gato no bijanye nuko byagenze igice cya mbere cy'urukino hama tugaruke n'igice cya kabiri cy'urukino ariko iracyari Buja TV turikibiraho kuri Canal Plus twasana na tweet tumeje kandi yuko n'ibindi biganiro bibandanya imano n'urukino za kubandanya rero mugumane natwe ano kuri Buja TV gato tubana n'umwihezo w'igice cya mbere cy'urukino Clovis tuvuga tuti kipe ya Jimukana kuba kuri karata ya kabiri bagoye cyane twabivuze neza ko igice cya muri première karata bunaka ko no mugwi wa Jimukana byagoye ko twabivuze ko bare baninjiye wanashaka mu gihe urukino bameze neza bafite amanota menshi aho twabona ko wanashaka bashobora kuba wanashaka ku manota kuri 8 kubusa ariko ekipe y'urunani iza kuba igerageza gukina ifashijwe nano bakenyi Dienge uri kumwe n'abasangwa ya Rumeri aba Jonathan abandi batandukanye biboneka ko ni ekipe yagerageje kuba yifata neza naho nuvuga ko ekipe ya Jimukana nayo ifise abakenyi batandukanye nko twabivuze abanyandwideriwe ukazana aba Deve n'abandi biboneka ko bo nivyo difference ya meshi kuba amanota 12 muri basket ushobora gushuta ishuti za 3 nka zingahe ukayakurayo ariko biriko biraboneka ko guhera
mu mpera tuvuga te nka kata ya mbere uduga kata ya kabiri vyaboneka ko nino ekipe yajimukana bitagikuba biriko biraborohera barako n'abakinyi wanashaka mwanya mutoyi binjira mu kibuga bashobora kuba banakina kata zibiri zisigaye ariko barako ikintu ca cumuguru nani bo bagerageje kuba bariko bari kumwe n'aba kapitene wabo twabonye ko ariko arashuta n'amarase menshi ndavuga Landry Ndikumana nuno Krake dushime nawe abakuzi ba basket cyangwa abakunzi runani bavuze bati urwego rwiwe yadugije ruske agri urwego rwiza inyuma yaho sezo iheze 2023 vyaboneka ko mengo urugero rw'uruso niko rukuramanuka mugabo nako ni Krake dushime yaciye mu migwi itandukanye nk'izi za Mutanga United acaya muri ekipe nyene yajimukana bariko baranahura ureka ko yaciye kandi no muri no ekipe ya Amibek yo mu gihugu cako kandi iri kiragwana wanashaka ishobore kuba ija muri ekipe zizokina playoff bariko no munyereza ndavuga Crystal Gatabazi batazira kibwa nako yadugije urugero rwiza vy'ukuri nta ubizi ko ari kubera ko yamaze kubona ko hari abakinyi bamwe batandukanye baje boshobora kuba banamutwara ikibanza ko twabonye ko n'umuguru nani bagiko ko hazana n'undi mukinyi w'umumenere ashaka kuzowakina ariko birana ko yagarukanye rwiza Krake twabonye muri ekipe yajimukana niwe Krake nuvuga ko ariko arashobora kurekera aboneka ariko n'undi ruhande nawe tubona ko uno mukinyi siba ivuze mu ntango muri kino gice ca mbere ivyaboneka ko mengo ntaramenyera ariko tuvyibutse ko ari muri bamwe mu bakinyi bakinye bare akagira na rokoro y'amaribande ashaka kuri 50 kandi unaravye banashaka nuno mukinyi uvuga Sibanyoni afise n'ibiharuro vyiza cyane kuko yarose nano maruno burenganzira bwo gushobora kuba akinira ino bare uravye nko yarahuye n'umugwi wa Dinamo muri no nkino nyene ara muri Jeanne Sport aho tariki 3 z'ukwicenda 2024 barabizi igihe Cape Town Tigers yakina na Dinamo bakaza batsinda wanashaka Dinamo yatsinda bata 86 bata 73 ariko uko biri kose ni ekipe muri rusange no muvuga ko imeze neza ariko kandi nitwo kwibagira ko kandi na jimukana nayo ifise cyane abakinyi b'abarundi benshi cyane uravye n'abako barakina urukino vy'ukuri yaba uno mukinyandwi derewe yaba aba irakoze Didier yaba aba Medai ukazana aba Dudu ukazana n'abandi batandukanye biraboneka ko biriko baragirike ko barakina ekipe twanyingira akazi gakomeye yifashije bana benshi b'abarundi ko iri mu makipe idashobora kuba izana n'abayitranje benshi cyane Blaise Pore urakoze cyane rwose rero dusiye mu kibuga rero abakinyi bakabagarutse ku mpande zose haba ku mugwi wa Urunani n'umugwi wa Jimkana akaba tuziye mita abafana tubona ari benshi ku mpande zose bamaze gushika ndetse akaba yiteze kandi na match igira kane iza gusozera uno munsi bafana benshi cyane rwose barana kuri departement des sports Jimkana n'umugwi Urunani abafana muri kano gapozi no mita nabo bahaguruka kipe de y'Urunani nayo 2022 yari yasohotse isohokera Burundi yano ekipe y'Urunani yari yagiye kuba isohoka nkuko bivuze
twarayibonye igenda wanashaka mu basohotse muri iyo ekipe turacabona ko bagifisemo n'abandi bakinnyi batandukanye abo bakava kuri Brane barahari abo barandindi kumana barahari aba bakinnyi batandukanye na Iveri yanagiye wanashaka nuno yari yagiye ba Mariki ni ekipe yari yasohotse kandi tunabibutse ko na ekipe ya mbere yatangiye kugina rino higanwa ndavuga kuko kera katuzi ko hakunda kuba hariko haraba ico twita zone 5 ariko bar ikaba haje haza bar nayo bar nuvuga ko ari nka NBA yo ku mugabane wa Afrika bariko barakina kuko barashize mu buryo butandukanye rero turibuka ko ni ekipe ya New Star ariyo ekipe yabanje gusohoka muri no mahiganwa ya bare barondera uburenganzira bwo gushobora baja muri bare mugabo batashoboye kuba baronka uburenganzira bwo gushobora kuba bona bandanya muri bino bice bitandukanye ariko by'ukuri ubona ko no muri kino kibuga ubona ko harimo n'abakinnyi batandukanye ubona ko nk'uko bivuze mu mwanya uheze turabona ko n'abakinnyi bose bamaze kwikoraza kipe y'urunani nayo urabona ko basubiye kuja gufana kumwe usanzwe tunamenyereye bashobora kuba bafana ko ni imwe mu makipe ifise abafana twavuga ko benshi bashobora kuba benshi barabibona ko bafise ikibanza cabo bako baravuza ingoma abavuga bati kadufashe bana bakinyi bacu gushobora kuba wo kwigenza neza bavuga ati turiko turakina dufise morale ikomeye ariko kandi najimukana ko nabo ubona ko bafise abakinyi batandukanye bavuze ko ari abana batandukanye nk'abo Deriwe yaciye muri Brothers abakeni mu misi yeze bari bahari aba Didier baciye mu migwi itandukanye twabivuze za New Star bara yaciye muri Rezipo witwa Didier na New Star ya bako nawe ari mu bakinyi bavyigene neza ba Dudu nabo urabona nabo baciye muri Young Eagles nawe yari umukinyi abafasha cyane novuga ko ivyukuri aba ari nkino tuko turabazi meze neza kandi Paul ubona ko gica kabiri gihuma gitangura ko n'abakinyi biboneka ko basa n'abagomba basubire mu kibuga bahamagara abamenyereza bavuga bati reka tubabwire amajambo yanyu ya nyuma hama tubone batanu ku ruhande rumwe n'abandi batanu ku rundi ruhande bashobora kuba ratangura hama tubone igice cya kabiri kimeze neza cyane urakoze rero cyo gusubira mu gice cya kabiri cy'urukino atabafana baje mukana turabona sinzi ko nasoza banahari ariko tubona abashyitse ku mwanya n'abanyarunani urabona hari ngoma zabo ziri ku ruhande ubwugamo bwa tribune VIP naho kuno mwanya huzuye asanzwe naho nyene uzuye batanu ku bagiye gutangura mu kibuga ari witwa Igiraneza Didier ku mugwaje mukana amana witwa Nyandwi Dudu amana Derville ku muguru nana kabari Dieng Mamadou Mariki amana Landry Nikuman Clark nawe akaba agiye gutangura mu kibuga rero akaba ari abakinyi 10 mu kibuga batanu ku mugwi wa Jimukana batanu ku mugwi urunani tase mu kibuga rero ino akaba ari Buja TV twa Rukundo Blaise Blaise Rukundo Iva Kizman hamwe Clovis nibo muri kumwe kuri no rukino Nyando ariko tinikosa yakoze na Clark bazi kosa bujya akaba ari Nyando akora kosa witwa Dushime Clark munota wa mbere wa karta igira gatatu turi kuri departement des sports sagaca Bujumbura quartier asiatique mu byishimo bya basketball
kosa akaba ari delance ku mugwi wa Jimkana, kosa akoreye nimero 18 kuno mugwi wa Jimkana akaba yitwa Giraneza. Voilà, Giraneza akaba yinjije lance ya mbere ku mugwi wa Jimkana mu bakinnyi bahora mu mugwi wa Aigle Noir Basketball Club. Niwe yahora anagomba tere lance fra yavuriwe yanakuze ko nyina namuruka akiri muto cyane, ariko byo nakora umwana afise taille yo kina basket, stamina cyo no condition physique itari bwamufate neza cyane gose kuri we, uko ndamuzi cyane gose muri Aigle Noir Basketball. Voilà, manota atatu ku bitwa Landry Ndikumana. Voilà, Igiraneza no petit yevuriwe cyane gose. Novuga ko ni Igiraneza nko kwivuze yevuriwe cyane, tumuzi mu mugwa Aigle Noir nko yabivuga, ari mu bakintu uvuga bagerageje kuba bakina poste pivot kandi akiri baturana ko no musi bako baragerageza gufashanya mu pivot, ndavuga uno Didier hamwe na Igiraneza. Biboneka ko ari umukinyi mwiza, umukinyi akiri muto cyane, umukinyi ni abana yakuri no rugero dushobora kuzobona ari mu bakinyi bashobora kuzo kwigenza neza mu bakinyi, uko turamuzi mu mugwi wa Aigle Noir yashobora kuba ariko arafasha umugwi wabo. Burya iyo uri kwaronka uburenganzira bukina yigawa nk'iri rya Elite 8 nkaba ari ibintu bisanzwe, uburi umukinyi uvuga ko ufise impano idasanzwe, urako no muri nokira ariko aranamuraba ari mu bakinyi beza cyane. Récupération comme Wiwa Jimkana Doudou. Oh, Dieng Maliki. Voilà, Mamadou Diom. neza cyane kabisa, urabona ko bagerageje kumuha sinye zose ko icyo bakeneye ari uko abagirira akajya kadenka. Didier Mashuti vyanse. Clark Dushime. Mamadou Diom yaje ino mu Burundi ashikiye mu Rwanda Dinamo, ariko mu nyuma yisanga mu runani. Nivyo kabisa, ari mu bakinyi ba Dinamo biganye neza, avuga bati ino equipe y'urunani ati reka natwe dutora abakinyi beza ati abaga papa ati turi mu migwi ikomakomeye, kuko wanashaka Mamadou Diom hano uravye yari umukinyi akomeye cyane cyane ku ma smash, ariko urabona ko kugeza muri kano kanya ashobora kuba yona tsinda n'amanota y'abana 2 canke pourquoi pas akagerageza no gushuta truapwe. Akaba ari Doudou de lance ku mugwi wa Jimkana. Vyanse Doudou mwana kiri muto nawe yevuriwe igitega mu mugwi wa Young Eagles. Na wari mu bakinyi uvuga ko yevuriwe muri Young Eagles uko bivuga, kandi yarafatiye runini ino equipe yabo ya Young Eagles, nawe yamaze kuba aza muri no equipe ya Jimkana inyuma yo gutakaza abakinyi ba Clark Dushime baje mu Burunani, abakinyi ba Akimana Jambo Landry nawe kugeza muri kano kanya ari mu mvune, akaza kandi no mukinyi uvuga batakaje mu bakinyi beza, bagati reka tugerageze kuba tuzana Dudu nawe ashe kudufasha kwigenza neza muri no equipe yande ya Jimkana. Aboneka ko bariko barigenda neza, kandi ko Jimkana wanashaka bafite abakinyi benshi bakomeye kuri shuti za truapwe. Tanze pasi mbi witwa Dieng kandi ubona ko uko twabonye ku munsi w'ejo ko turabona ko uno munsi biboneka ko mengo biranatandukanye. Ejo yakinye urukino rwiza cyane, ariko uno munsi umengo akagira ikintu cyiswe ca perte de balle, ibintu tutatu namumenyereye ko ibintu twari dusanzwe tuzi ko iyo afise umupira ikintu cyiswe ishuti za 3 canke kwinjira ku mwaka, ikintu cyiswe umupira cyari kigoye. Mugabe tumenyeye ko
inkino twama twabivuze ko inkino ntabwo ziba zisa, ushobora kuba uno musi ukina neza ejo bikanka, ariko ivy'ukuri ubona ko mu matentative yagiye ko karakora, ndavuga uno muhungu Dieng wa ekipe runani nawe ariko aragerageza kuba yoshobora kuba ashuta mugabo bikanka, ariko vyose biranashoboka. Biboneka ko kandi Didier nako Dudu akora ikosa n'uno mukinyi Malik Ngezahayo, bamukore ikosa kabisa. Uno mukinyi Malik avuga ati mbega bino bintu bimbaye ko nibiki, ati bino bintu bibaye sindabitahura. Ariko kandi urabona ko n'uno mukinyi Dudu nawe ari mu bakinyi uvuga bakinisha ubwenge cyane, bakinisha ubwenge, ariko araba abari umukinyi mwiza. Ariko kandi Mariki niwe nuvuga ko kugeza muri kano kanya muvuga ufashwe n'uno ndavuga Dieng crossover harya ni Ori Moga bamwaka harya ati 24 secondes zaheze, 24 secondes zaze. Dudu ariko ntihagiye habamwo ikinyuranyo kinini. Urabona na amanota 48 kuri 37, nuko urunani ruciye rushiraho ayandi yongeramwo ariko ubu kibaye cinshi. Ivyo mvuga ubu kibaye kinini, difference irabaye y'amanota 18. Ubona ko rotation bagiye bagira urunani, raba ukuntu bagenda barterna, birasa nyene nuko dufise effective yagutse kandi benshi barakinye no ku munsi w'ejo. Blaze nibaza rero yuko aba ari ikintu ciza, iyo avantage yuko uba ufise ekipe ifise effective yagutse. Jim Connor Clark, Dieng Clark. Alo Clark no match yamuhiriye mu buryo bukomeye cyane rwose, aho tugeze ku mwanya. icyo nkundira rero izi ekipe Blaze, nta ekipe itsindwa nk'umwana. Difference irashobora kubaho y'amanota atari make mugabo, nta ekipe itsindwa ubona ko ataco ya propose gituma umu adversaire nawe ubona ko yigeze kugira ibihe bigoye mu rukino. Nico nkundira rero ino migwi, ushobora kubura urunani uri Dinamo mugabo hari aho bigera natwe tukabona yuko kuratsinda mugabo ntiworohewe, ntiworohewe, bimwe biranakugora kurusha.
hariya rero hariya yamaze kwinjira witwa Ndagijimana Oli kama kuri urunani ndakunda rero Nyandwi oui bien joué ndakunda Nyandwi. iduraje abasore bashimukana bajimkana bariya baje kwankesa ariko Nyandwi ukabona arabasumagije bose bakoreye Dieng akaba ari deux lancers francs kama kuri cyane na araburi akaba ari lateral Dushime Clark urabona ko nari ndiko ndavuga ati Clark Dushime ari mu bakinyi badugije urwego cane cyane rwose kuvaho mu mwaka uheze twamubona sezo wa Mengo ntari karagerageza kuba yokina neza cyane nkuko tumutse ariko inyuma yaho asimbiye mu gihugu ca Congo agaca mu gwa Amibek tubona ko urugero rw'iyo rwaduze ntawe ubizi ko ari kugira experience ntawe uzi ko kandi yoba yabonye abakinyi batandukanye ni umwe mu bakinyi wanashaka muri no kino tubona ko ari mu bakinyi biganye neza ariko arigenza neza muri no rukino mwaka wese poste yiwe yariko benshi peut-être ngira niyo concurrence abo ufise cyangwa yari afise biramushira kuri pressure cyane cyane gose ariko amaze kuronka umwanya kuyi ariko kandi nk'uko urabivugura urabona ko nivyo pose yari iriko ariko abakinyi benshi mugabo ni hamwe umukinyi aja muri meforme ubundi hoho ni Clark Dushime tuzi cyane cyane akinira jimukana yarimo mu bakinyi batandukanye bavuga bati uyu mwana sivye muri equipe nationale mbega vyo vyagenze gute ariko araza muri Dinamo nta uzi ko yari sezo yiwe ya mbere vyase ariko arako sezo yubu ashobora ko yari haye cyizere iboneka ko niyabana kuri no rugero dushobora kubona ari muri bamwe mu bakinyi equipe runani zo zirifashisha balance ku mugurura ni Landry nawe indani akari Tamol isabwe ku mugwi wa Jimkana menyereza Arsene akari wa isave Tamol wa Jimkana akaba aribo wayisavye byemeza kandi yuko match zamaze kurangira ni Star yo yamaze gutsindwa kwije defete zibiri munango za VBL ndabuza kwasaba kandi kazi gakomeye cyane gose kiye biza kubara akazi gakomeye cyane nkuko uri kwabivuga kuko intsinzi zibiri muri no higanwa burya uri mu ntango uri kwatakaza cyane uko watakaza cyane kandi nako intsinzwe nako nyene ubona kako uri kuratera uja ahantu hatari heza uravye cyane cyane twisunze nindi migwi muza ko murakina ingene yubatse vy'ukuri sugusuzugura ariko urabona ko ni imwe mu makipe utsinzwe muri match za mbere zibiri za mbere tarakina n'urunani tarakina New Star twabere ko tuvuga tuti ko umuntu uzokina n'urunani ukine na Dinamo uzoyitsinda biba bigoye cyane iyo uri kwatakaza ku nkino nitwa ko zibayabaye paraporo y'izuzokina kuko uri kwaraba ni imigwi yaba imigwi ibiri yose wako uravuga yaba uwo mugwi w'urunani two turaraba muri karo kanya umugwi wa Dinamo mu mwanya uhejeje gutsinda Tigers umugwi wa Rezipo mwaje batubona ni imigwi yubatse cyane rero bariko barasamara mu nyuma yaho tuzi ko New Star irimwe mu makipe mu minsi heze twabona ko yari ekipe imeze neza aho za 2019 nta wizi rero ingene bizoba binameze ingene tuzoshobora kuba tubona zino nkino
ku ruhande rwa New Star mu gihe yo ekipe ya Kene yoyo yagerageje kuba yironkera intsinzi yabo ya mbere nyuma yo ku munsi w'ejo bari bashoboye kuba banatakaza kipe ya Jimukana nayo mbona mengo ikira hiko yayorohera ariko nayo iri mu ekipe meza kandi ifise uravye moyenne d'âge nako imyaka yabo biboneka ko atari myinshi uravye Nyandwi Derewe ukaraba ba Trezor ukabagira neza aba bakeni bari mu kibuga uboneka ko ari abana beza kandi bari mu gicacu basanzwe bakina ari abarundi gusa ko turavye mu kibuga muri kano kanya umukinyi umwe niwe twavuga ko ari umunyamahanga abandi bose ni abakinyi b'abarundi yaba ku ruhande rwa Dinamo nako ku ruhande rw'Urunani yaba ku ruhande kwino ekipe ya Jimukana akaba ari rero kibandanya voilà manota atatu bikoze na Aman kuri Landry yakompoza point Delasé Landry acha kuvitangwa Landry tazitambuka bijana na balance hivi Landry ameze neza ariko agira performance ndetse nibaza yuko zisumba n'ivyo yashoboye gushikako ku munsi w'ejo ariko Blaze mukanya turabaha statistique ntizoroshe kuronka kuko baba bari mu kazi kenshi baraza kuziduha après match tuniyeskiza kuba tutagiye tubishiramwo turaza kubabwira umukinyi yagize amanota menshi umukinyi yashoboye kugira amarobo menshi statistique zikuye muri rusange turazitanga ariko nibaza yuko muri ayo ma statistique tuza gutanga nihazamwe izina Landry atagitanga kizoba kirimo numwe wakinyi bariko yibara neza cyane mu kintu cyane gose kuri agace ka gatatu karangiye n'unyene umugwi wa Urunani ukaba uri imbere mu kwinjira mu gace kata none bacari imbere inyuma yabo bavuye mu gice ca mbere bashobora kuba bari imbere n'ubu urabona ko nuno mugwi Urunani nyene ukiri imbere n'amanota atari make uko umwanya uhera niko biboneka ko uno mugwi Urunani utera uja imbere ariko kandi tutabeshanye biraboneka ko amanota atari menshi tukiri mu gakarita ya nka troisième karita ko amanota atari menshi bisigura ko iyo migwi yose ishobora kuba yagize iki ishobora kuba ikomeye cyane cyane mu kudefanda hama bikagorana ngewe bashobora kuba bo kwinjira muri rakete canke amashuti ya tuwapo canke inyuma ya zone bagashobora gushuta bikanka ko biri kose mugabo urana ko n'umugwi w'Urunani ubandanya ugerageza gushobora kuba ugwana uvuga uti dutegeza kuba uno munsi dutwara intsinzi ya kabiri nyuma yo gutsinda ku munsi w'ejo uboneka ko ni kipe ya Urunani ifise ivuga ati nta gutsindwa muri zo nkino za mbere duteza gutsinda mu nkino za mbere Urunani ruri imbere kuno mwanya imbere ya Jimukana hasigaye karita ya nyuma iminota 10 ya nyuma bari imbere tuvuga ko ibice birebire match ashobora kwitsindira cyane cyane ko paraporo mu kibuga effectif ku mpande zose ariho gusumba ikipe ya Jimukana
ya novuga ko nkuko bivuze pole barafise amahirwe menshi bafise ibiharuro vyinshi vyerekana ko boshobora gutsinda match uko uravye kata zitatu zose ubona ko bazitwaye yaba iya mbere yaba iya kabiri n'iya gatatu rero novuga ko namba ege muri basket turazi ko amanota akunda kuba yinjira ukasanga urose umushutere canke bigenze uko nuko barayakuye mugabo kuri no ekipe ya Jimka ariko turabona biragoye cyane ko boshaka kuyakurayo kuko ni ekipe runani nayo tubona ko ivuga iti turazi ko turaja muri kano kanya ari umupira ku mugoroba ni Brian Kavakure nimero 7 yamaze kwinjira mu kibuga afashanya n'uwitwa Mariki numwe akomeye mu mashuti ya atatu yo numwe turavyibuka mu saison iheze Mariki Ngenzahayo ageze kuri 3 points canke no mu myaka iheze yaba bagikinira kuri Toyota yaba bakorakinira rino gano rya Sebabu mu myaka iheze yari Mariki Ngenzahayo yari mu bamwe bigenza neza ku kintu ciswe ishuti ya tatu rero ko nubunye nivyo nta maruta menshi ya tatata karatsinda mugabo ni Mariki Ngenzahayo ameze neza vyase cyane gose witwa Didier pivo umugwi wa ene ekipe ya Jimkana nza gutera amashuti menshi ariko vyanse kuri we Oli voilà haya kuja gukina shuti nyizi muri nkuko utabigize ama exercice ukora burindwi mu matrenema kenshi bigoye cyane gose ari ibintu wateguye sura gushuta piruka utakaza kaba counter attack hari abantu rero Blaze hari abantu bariko bakurikirana Buja TV bari muhira no kubwira nka boss Gerard wajya kuri Star Hotel avuga ko ari umufana akomeye wa Ronani ariko nabo tumukeneye mu ndwi itangura yego hariho witwa Wihoreye Emile hariya mu Rumonge nawe n'umufana akomeye wa Ronani abo bose rero tukaba tubaramukije cyane turabona mukije cyane n'abandi benshi cyane gose kwa dukurikirana bariko baraba match y'Urunani nivyo Tambo yigira muri ino match je mu kibuga ni Derville akasetse Nyandwi ku mugwi wa Jimkana na placement munyeza Arsène akoze ariko ni delance umugwi w'Urunani akaba ari Mariki amanota ni 60 kuri 43 Maliki akaba awushije lance yiwe ya mbere Malik ndabona ni match yatewe iteka abanyamakuru b'ibinyamakuru bitandukanye amaradiyo atandukanye Blaze nabonye abitwa ba Mbuyamba n'abandi benshi ariko tunamenyesha yuko ku munsi w'ejo uriko hano kuri kino kibuga uriko murabona ku munsi w'ejo muzoshobora kuvyumva biciye kuri Buja FM mu bisaha 5 gushika isaha 8 ikiganiro cha Bisport aho tuzogaruka ku byaranze no weekend na cyane basket tubihaye umwanya mwinshi cyane na cyane kandi ni no mu ijoro saa 2 z'ijoro kuri Buja TV no kuri Buja FM yego ikiganiro evening Bisport ndetse n'inkino extra ikiganiro cy'inkino kino mbonesha kure bariko barakurikirana Oi Mamadou nawe n'abandi muri Kongo Mamadou yari kumwe n'abandi muri Kongo kuko yavuga nk'abo tuvuga barandi ba Krake harimo bo bari bajanye na nuno mukinyi atabonetse kubera ikibazo c'imvune
nuvuga asanzwe ava mu gihugu ca Kenya nawe atashe kuba karaboneka kuri noki ni Eleng Erenge nawe yagize ikibazo ari mu bakinyi bajanye ariko uwasigaye yo ni Buhanga wenyene Michel Buhanga ni yari wewe na Toto ni Chuma Toto no wewe ntari nawe ari muri ndi equipe ariko wewe ntari muri equipe ya Amibek kuko hari equipe zitandukanye za Virunga n'izindi zitandukanye muri kiya gihugu ca Congo. Encore indi lancé Franck oui. Ah oui, Tushime Clark nawe nyene yagize urukino gwiza cyane kabisa yabambaye sinzi icyo yapfuye na Jimkana Clark yaciye yaravuye muri mugwa Jimkana nyene yavuye Mutanga United aja mugwa wa Jimkana aho banarangije sezo ari aba kabiri inyuma y'umugwi w'urunani wari umeze neza wamaze kuba yevoliwe neza batekuzana abakinyi bakomakomeye baza igihugu cy'u Burundi yevoliwe neza kabisa cyane gose Brian Kavakure uno musore Blaise nagiye gutangazwa n'ukuntu ari umuhungu uretse ivyo byo gukina umupira n'incabwenge idasanzwe komeye cyane gose ni umwe mu bantu bakorera uruganda rukomeye kandi akarukorera ibintu abantu bama bakonsoma buri munsi buri mwanya ijambo rimwe ni umushimiste urumva iryo vangavanga ry'ibintu hakavamo ikinyobwa kimeze neza umushimiste naco bitwaye singombye kuvuga ikinyobwa ico ari cyo ngaba namamaje singombye kuvuga n'uruganda urwo ari rwo mugabana nibagendereza bazomenya ibyo twavuze ivyo ari byo ni incabwenge pe aheruka no kubaka ugwiwe yego nta mezi yango no kwezi kumwe kurenga yaciye mu Bushinwa mu mugwi yayize ariko kandi ngo yavukiye muri Etazini na Etazini afise nationalite za Etazini urumva ngaha muri Etazini yiyumviriye ati mbashe jo nzogenda mu gusaba visa ararungikana petit frere wiwe amurungikana ntuze passport kano kana Eto medal cyane gose ni muri mwana warifashishwa kuri L akina nk'umunene ya tuvuga ubu n'umukinyi babona nimero 17 n'ufise umupira n'ufise umupira nyene witwa medal novuga kagutu yabivuga tuti numwe mu bakinyi aje sezo yiwe wanashaka kabarine sezo yiwe ya mbere muri no higanwa rya VBL kuko aje vuba kandi mugabo kugeza muri kano kanya numwe twabonye aba akina nk'umumenyi akayikina neza numwe kandi ashobora gukina nkayiriye numwe kandi ashobora kuba yona shuta tuwawe cyangwa kinjira n'agatsi manota Brian Kavakure ni VBL rero kuba ariko barabikurikirana batazi ikiriko kiraba ni VBL Elite 8 no kuvuga ni migwi 8 Blaise no kuvuga yatanguye ari migwi 18 abantu bavyumve neza yatanguye ari 18 haraba amajonjora ine ya mbere Voila yaciye yiyongera kuri ine itigeze irinda gukina muri iyo 18 no kuvuga ine yabaye ya mbere mu mwaka uheze bobo barayiruhuriye gatoya muri Elite 16 urumva Blaise ikirindira bane baza guseruka muri aba bari muri ayo majonjora yaheruka barumvise inkino zaheruka ine rero yarenganye muri Elite 16 yiyongereye kuri ine yabaye ya mbere mu mwaka uheze hacavuka uyu ino 8 ubu rero turi muri VBL Elite 8 no kuvuga imigwi 8 iri hano iyabaye ya mbere muri ine yaciye muri Elite 16 ni yabaye ya mbere mu mwaka uheze itigeze ija no muri ano majonjora
nivyo biriko birakina rero imigwi izoba ine ya mbere hano ino elite 8 iheze bazoca bakina ico bita playoff izosiga umugwi umwe uzoca userukira Burundi muri za nkino za Rotobal elite 16 no gushika muri ntuze muri bale nyezina nkuko Dinamo yari yabishitse ko uno mwaka muri ino migwi 8 ninde uzoduserukira ntituramumenya ninde azosubirira Dinamo ntituramumenya ico bivuze vyovyo ishaka ingoga ukwitanga amarekrutema yabaye n'ibintu byinshi bitandukanye twamaze kubona yuko imigwi yose ishaka ico kibanza nivyo mu biri 8 hatega haboneka mu kumurindira rero ni Buja TV yiyemeje yifatikanije na Febabu mu kuba bazokwerekana zino nkino ikibiriraho Blaze gushika uwo mugwi umwe turiko turarondera ubonetse. urakoze cyane rero akaba ari ushobora kuba ari lateral akamanutse manota akaba yahindutse kuri tablo kumurangira yabayemo kwihenda ku ruhande rumwe ariko amanota 63 kuri 50 ya Gymkhana ariko Blaze ndakubwiza ukuri je akazina ka Gymkhana gasona neza cyane mu matwi yanjye mba numva arakazina mba numva arakazina karyosha ukundo Gymkhana byakweli abakiyumviriye kosa kuri medali basa n'umuvyeyi yavyaye neza abavyeyi bose bavyara neza mugabo hari bavuga ati bafatiye nyimba ari kuri discipline y'umwana bagafatira kuri ku bukerebutsi bwiwe ibitandukanye Gymkhana rero ifise amahirwe Gymkhana lance ya mbere ivuyemwo inota akaba ari 17 medali rero yagiye gusaba imihezagiro ya bagenzi be kugira ngo agerageze iyindi lance ishobora kubasigira irindi nota biranse Devil Armel Mea Landry Armel buri wagiye mu ikipe yose kuma kwezi arimo ikipe iri mu kibuga runani yuko yose ari hari kuva kuri Yves Landry bose kwa Yves uzi ko bivuze nkaca nzungurutsa amaso ubona ko ikipe yose Yves hari ukuntu afitaniye agashusho na Hassan H watch muri it connection akaba rero Tamol isabwe ku mugwi wa Gymkhana Arsene nibasavye rero ubona yuko bariko barahana impanuro zo kuraba ivyo hinduka mugabo je nabivuze mu rukino rwa mbere iyo Dinamo yamaze kukuja imbere amanota arenga 10 iyo urunani rwamaze kukuja imbere amanota arenga 10 Blaze ubwo nibwo bwa bushobozi bw'iyo migo nta byinshi uba witeze byo hinduka malgré ibishoboka byose kuba mu rukino mugabo nta byinshi biba biza kushoboka nuko nyene amahirwe menshi nuko Gymkhana bishobora kurangira n'ubundi vyayigoye vyayigoye pe Gymkhana ku munsi w'ejo yo yaratsinze ku munsi w'ejo match yabo ya mbere ariko kandi twese abantu yuko hari ni match igira kane Lezipo na Remesha match ifite ikibuze ku mpande zose
ni match ifise ikivuga nkuko bivuze cyane hagati y'ino mugwi wa Remesha n'uno mugwi wa Rezipo. Uti kubera iki yose iyo migwi ibiri yose ku munsi w'ejo yashoboye kuri kiratakaza. Ekipe ya Rezipo yatsinzwe na ekipe y'Urunani, binagoranye cyane muravyibuka, ariko abakunzi bacu bariko barabizi ngene vyari bigenze. Ukaza kandi kuri ekipe ya Remesha nayo yatsinzwe na ekipe ya Dinamo. Rero kugeza muri kano kanya bose kaba bafise defete imwe, bisigura ko uno musi umugwi umwe wese uzakuba uriko yarondera intsinzi yabo yawe kugira ngo baronke victoire na canke cogira defete. Bisigura ko bazoca bakina inkino zabo zo ku musi wabo mu ndwi iza, bavuga bati twarose ni muri buri nk'intsinzi imwe, kandi byose birashoboka. Ni imigwi yose yitwa ko ikomeye ishobora kuba izo kwigenda neza. Nivyo ekipe ya Rezipo yaragiye kurondera rino higanwa rya Road to VBL Elite 8, ariko Remesha yoyo yari yagize amahirwe yo kuguma ija muri ekipe zine za mbere zitaciye muri ayo majonjora gushobora kuba na VBL Elite 8, kuko bobo mu mwaka uheze bari babaye muri zine za mbere. Gymkhana ku munsi w'ejo iri mu ma ekipe yatsinze harimwo difference nini, kuko yatsinze Kera na manota 68 kuri 47 ibitashobotse no munsi. Remesha oya mvuga Gymkhana. Dushime Derike akaba ariwe yabaye rero afise meilleure performance, kuko yashoboye gutsinda amanota 18 agize na robo zitandatu hamwe na pass decisive zitatu. Byari biharuro vyiza yarayaze cyane ko numwe no mu bakinyi banashaka Yves. Dusanzwe tuzi ko akunda kuba ari umukinyi mwiza, kandi umva ko n'ibiharuro afise ku rukino rwo ku munsi w'ejo ari mu bakinyi uvuga neza, kandi turanabizi ko n'ubunye mu byo tumaze imisi tumubona ari mu bakinyi uvuga basanzwe bakina basket neza cyane. Blaze wahoze uvuga uyu mugabo yitwa Landry Ndikumana. Uretse rero ibyo turiko turabona uno munsi, ku munsi w'ejo Landry yashoboye gutsinda amanota 18 agira na robo 12, yabaye umukinnyi mwiza w'urukino. Voilà, medal siza amanota 2 ku mugwi wa Gymkhana. Landry bara byiza ku munsi w'ejo. Bica biha umugwi wiwe w'Urunani gutsinda difference y'amanota 2 yonyene mu rukino rwabagoye cyane, rwariko rubahuza na Rezipo. Amanota y'urukino rwarangiye ari amanota 58 kuri 56 rujya rukino ku munsi w'ejo. Nuno munsi ruri mu nkino zarimwo equilibre idasanzwe. Akaba ari Yves Lance Fraya mbere akaba yinjije inde jewe Yves numéro 24. Okay. Yves Sengiyumva. Voilà. Sengiyumva hari amazina yahezagiwe Blaze. Kosa rya Brian kava kure Magarikizi Armel akaba arivugije anarikora imbere yiwe, byarigoye cyane rwose kugira ngo bwabo ntiyaribonye cyayi yagikawushi. Umwe mu bantu bari sage cyane uyu mugabo kava kure. Ari umu intellectuel ku rwego rudasanzwe nkuko twabivuze, umushimista adasanzwe, ariko no umwe mu bantu ubona ko ari aba gentleman cyane rwose. Devi akoje mu kibuga ku mugwi w'Urunani nimero 80 muramubona. Abana bakuru ikipe y'Urunani cyane. Akarotation kabisa kameze neza. Ku munsi w'ejo nibaza ko sinzi ko yigeze aronka umwanya. Ejo ntitwigeze tumubona. Tamo ni nuni Arsene. Ku mugwi w'Urunani turabona staff Kwiye Alexi Elvis Gafsisi Amara Ahan Kagabo. Ndakunda ukuntu Clark ubona aguma hafi y'uwo Sebanyoni. Sebanyoni Sebanyoni